Ntizame kwanza fresh oro ikirato wambaye ikirato nebwa cambare ndi mwihuriro TV ariko mwe abaye gute nubango iki kirato kuva uri muri TV niwigeze cambare ko maze kuvayo wari yambere ntitwapokeya mugo ubundi yambika kandi urumva rero mbe hari hakadisi karaho baca mu nimba atari ibanga wambaye ikirato ciza ndavyemera kino kirato wakiguza amahera ngana haheze iminsi sinzi ko ari iminsi 3 cyangwa iminsi 2 batanze ubushimwe sinzi niba barabibonye FANNY RAVENE baramuha umuriyoni nk'abakinyi ba filime bagenzi we mwebwe bagenzi babo mwavyakiriye gute aho nta bwenge koresha nimba yari yashatse gupromoting intuzi ya yiwe aho niyumva ko hari ikintu kimwe hajya ni nkuko utora amahera ugatamuruza akagenda ntenda kudanganya uvuga ajya amahera yiwe yaratakaye ajya amahera yiwe vraiment nimba kuyonzira narimvuze ariyo yari yashatse kwiyumviramo ajya aratakaye majama make ni kwa kuntu ushobora kugira ngo uhereze umuntu ariko ukaba wabahaye ushatse uvuga ko wako yahaye intashima muri make sinashima ahubwo yoba yabahaye gusa nkuko yoba yarabonye ivyo bakoze mu misi magahugira nimba yabivuze yatanze ngo ashaka TV video adugire ku izina ry'abantu kwajya amazina yego vraiment barubatse amazina mugabo vraiment ijya nzira yakoresheje hajya kubise swata kabisa hajya ni moba akajambo kama mubwira naka no mubwira ati felicitation vraiment kuri felicitation kuri swata ijya ni swata Salut la famille ndabaramukije cyane muraho neza nizere ko mumeze neza nkuko namandabifuriza buri munsi nanje ndameze neza ndashima Imana Arvela kuri micro inyuma ya kamera akabariyo ngege umusaza umunsi umwenzo muzana mu kiganiro yap ama ndashimira Imana ndanezerewe navyutse mbona birakunze ndavuga mbona birakunze ni ibintu byo gushimira Imana kandi shimira Imana nawe uri kurareba kino kiganiro kuri muzima kubera ko umugisha wa mbere itanga Imana itanga no kuba umuntu ari muzima ndi kumwe n'umutumire ngaha tugiye gukorana ikiganiro ya muramubona bamwita Yomba sige yambe tumakire kuri NDAHA TV reka ndamusabe nabwo ndamusanga ngo idondoro ni Yomba ariko ndamusaba jewe nta na rimwe ndigera ndamaza amazina yawe nyakuri bijya nageze ko yakobaza cyane basi no vyibuka bananje ntavyibuka rero ukora ko ntayakobajije mfasha utubwirire abakunzi ba NDAHA TV amazina yawe yose witswe n'abavye nariko kwanza ndagukurikirana ndabingene witaratura ukiparatura ndashima Imana natwenze mbona ndatwenze ndavugana mbona ndavuga kuvuga bari muri kuravuga Imana yabikoze meze bye antuka vraiment unafanana bye unapendeza gasura kabye akana kabye uhagaze neza okay akazina kanje banyitari yazimana Crave abamvuka igitega hano bita mungwa abahazi barahazi nkabandi umukinyi w'amafilme sivyo mbega burya sawa nuko ni Craveri turamakire kuri NDAHA TV tuba tugiye gukorana ikiganiro muzi muri IHURIRO TV ariko ubu yarahinduye asigafise channel ya YouTube yitwa YOMBA TV murabizi abantu maze kumukurikirana batamukurikirana nabo ushobora kuja kuri channel ya YouTube mukamuraba n'umukinyi wa comedy kandi nizera ko ikiganiro tuza gukorana kiza kuba cyiza cyane gose Yomba umaze igihe waravuye muri IHURIRO TV ugenda gukora ibintu byawe ubona bimeze gute biragenda neza hariho avantage ivyo wari wifuza mbese uramaze kubishika ahubwo reka maze shimira abakunzi ba Yomba TV mwese mwe muriko murankurikirana murakoze cyane n'ubu mubandanya mukora ibikora inka ahubwo n'utarasimbira akakore kajya kanasimbira kagakora bandanya nteze imbere vraiment no kuri sino kwidoga ibintu biko bigenda neza vraiment biriko bigenda neza gusa intango yari igoye nkiva mu IHURIRO TV urazi ugitangura biba bikomeye ariko ubu vraiment ni sawa ibintu n'umunyenga n'amavuta ego abantu benshi barakunze kuvuga yuko barakina bagakora filme ariko nta kintu na kimwe bakuramo wowe byo babimeze gute abantu benshi yego ivyo birumvikana mugabo je ku ruhande rwanje vuba ndashobora gutangura nanje kuziweka mu mufuko atari kera cyane strategy ugomba ukoreshe abandi batakoresheje yo kugira ngo uziraronka amafaranga yo bari nkiya jewe ntayo nzi ahubwo n'ubuntu bw'Imana kuko ndavuga strategy uburyo uri kurakoresha kugira ngo uzoze uraronka amafaranga bibira kabanga n'abandi sawa none urumva ubu mwuna misi nta muntu atari twebwe twari muri bisi tutazi irikiraja nta muntu atazi yuko YouTube iri havemo
bakunze hari umuntu atazi ko YouTube itari YouTube irariye urumva yo muri make muvuze ati nimirije gutangura kuzandagenda kuri Interbank gufata kanoti urumva ndimirije vuba urumva ibice 85 kwijana biramaze gukwira hajya kugira ngo YouTube ishobore kubariha bigenda gute hasabwe iki nakayenke kabasabone kandi urabijuwa ntushake ko nico cyonyereke bagike aho hacakirwa na time ikwiye nk'amasaha 2000 hama ibisigaye navyo cugenda wuzuza foromire baguhaye tumaze iminsi tuko turabona abantu benshi mu bari muri ihuriro TV bariko baragenda gusaba imbabazi bakavuga bati turakeneye kugaruka aha ni muhira na cyane na mugenzi wawe komanda yaragiye ni yari mu bantu ba mbere bavuga n'abihuriro ariko aragenda arasaba ikigongwe arisubira muri ihuriro TV mbega wowe woba nawe uri kurategura gusubira mu muryango w'abana b'Imana bagakwakira mugasubira mugakora kwanza ntizame kwanza fresh urumva ikirato wambaye ikirato nebwa cambare ndi mu ihuriro TV ariko mwe abaye gute nubango iki kirato kuva uri muri ihuriro TV niwigeze cambare ariko maze kuvayo wari yambika ntitwapokeya mugo bundi yambika kandi urumva rero mbe hari hakadisi karaho baca mu nimba atari ibanga wambaye ikirato ciza ndavyemera kino kirato wakiguza amahera ngaho Mavangira bimwe bya bifes oya muri make kagukwa savete gusa sa 120 ndanavyemera ukiri muri ihuriro TV nta pantalo nziza nkiyi wari bwo wambare urabesha anduka na urabibona ipantalo nawe yiguza ngahe akamuriswe akuzuye ntikamurikwa si meshi vraiment je mvuga amapri naguze ko nakaguze karantisenke kabisa simbe umfasha guharura ibi ni 120 vyongeye ku 45 bimaze kuba 165 tugarutse ku ishati zimvye ishati wayiguza ngahe jewe mvuga kabeyi nakaguze 30,000 mana yanje je sinzi kubiduza jewe nimba nagakuye mu Kamenge ndavuga ati nagasumye hajya mu Kamenge kabisa sinzi kuvuga ngo ni za miliyoni oya 345,120 ukaba utunze telefone 400 nagatekino yego nagatekino ingana telefone keza kameze neza k'ibihumbi 100 urakazi nagatekino mama ke uyu mugabo parfait arimo mutayo w'isoko mu Kamenge urabona make hano ni 595 arimo mutayi w'ikibanza mu isoko mu Kamenge 500 biko biratembera mwibarama oya jeje anyway urabere burasa neza thank you urabe nawe kabisa ndabona fresh safi tanga gusa iyo ngeze mu mwanya hari genca numva nshavuye mu majambo make ivyo twabihevye ukiva muri ihuriro TV ugerageje n'ubu urabona yuko ari hakarusho bari barakunize nona akuzuye karamurikwa aha ntibabibona kweli bafanzi ni muri ko munabitiza amakweli antukavure mu bintu ni safi n'amavuta yego kweli uno munsi haheze iminsi sinzi ko ari iminsi 3 cyangwa iminsi 2 batanze ubushimwe sinzi niba barabibonye ihuriro TV barayihaye miliyoni FANNY RAVENE baramuha umiliyoni nk'abakinyi ba filime bagenzi we mwebwe bagenzi babo mwavyakiriye gute na cyane ubonye nka YOMBA TV uri kurikora ku giti cyawe umugwi waho rukinamwe barosa agashimwe k'umugwi wakoze neza muri uyu mwaka sha jewe ahubwo je navuga ati iki kintu abagiteguye sawa barose ubushimwe barorose muga abagiteguye je sinzi intumbero bari bayifisemo ku ruhande rwanje mvuze ku ruhande rwanje aha tugiye muri serie tuvuye mu bintu bya brag ku ruhande rwanje sinzi ikintu mwaharuye mu kugira mutange bujya bushimwe sinumva yuko ushobora gutora amafaranga ngana umuliyoni uyundi umuliyoni nabonye mengo n'abantu bane umwe bamuha umuliyoni undi sensa mbe mwakoresheje sindiko ndabavuga ko sawe nabahaye cyo sinzi niyo mwayakuye sinzi iki mugabo boba bakoresheje kuraba mu modeli zahe kugira ababahe kajya gashimwa bayimeze ko aribo bakoze kurusha abandi mbe cembaza ikibazo kimwe mutima bamuhaye 500,000 nivyo ndibaza bamuhaye 5 mbe uravye nka ihuriro TV muno mwakuheze yarakoze kurusha mutima kweli tuve muri brag tuje muri serie yarakoze bya serie nanjye mugabo ntabeshe mutima uyu mwaka yarakoze cyane mbese yari n'umukomedie w'umwaka yari n'umukozi w'umwaka yarabikwiye ubona nkwereke jewe umuntu yakoze ndemera ati yakoze no kuri mutima yarakoze bishimwe n'abantu uno mwaka ihuriro TV uno mwaka kwanza ari mu bibanzo yaramanutse cyane gushika ku
nka 75 kwijana YOMBA TV twe twavuye niba muhaye agashimwe ku mwaka twe twavuye ntiduhari ko ari umwaka nyene twe tuvuye yarahageze igihe ashira ku ikintu kikamara indwi gifise NK oro twe tukiriyo terashira ku ikintu ku muntu tumwe bisanga mani yashubiye gifise 33K mugabo tumaze kuyihagarika so umwaka nyene imaze agashira ko filme ikarabwa n'abantu amajana yako kayishimwe yaciye akaronka mu gibwaye umuntu yarose agashimwe n'uvuga yakoze bivanye n'ivyo bihari bakoreyemo ni Zaki TV yarakoze vraiment birashimira abantu hama anarvine vraiment arakora mugabo je nka jewe yafumagira competition basi hama bakavuga ati naka yatwaye ikintu ari uko yagikoreye yerekanye tara canke yerekanye ibikini none ugerageje kuraba ugerageje gufatiye ku bakozi hashobora kuba ari n'abatarose ubushimwe cyangwa baburose mugabo barose budakwiriye ni we muntu ubona yarakwiriye kuronka agashimwe nk'umugwari ukuriye kuronka agashimwe uyu mwaka wakoze cyane gusoma ivyo ahubwo je sinzi nishikima navuga sinzi uburyo yabikozemo yari guhamagaza amativa atandukanye nk'akano kazi dukora utanze communique y'akazi dukora abantu benshi baraza twese tukaje hajya hama hakaba uwo mbosi yabikoze agahamagaza abantu hakaza abantu batandukanye hama bakagira bakavuga ati turaba bakoze n'abatakoze hama hakaba bajire bakagira ibiki bakavyemeza kandi najya amahera yatanze urumva arashika amatura miliyoni abitegura byashika amakatre bisigura yuko ayo mahera no yari gutangiza kate akavuga ati je ntegura ibi nibi byari kugenda neza sindiko ndamwinjira mu mutwe cyo mu bwenge ngo ndiko ndamwigisha kazo ya je ndiko mvuga uko ndabibona mugabe ibya bintu yakoze swati canke nimba yashaka kiki akavuga ati je nshaka televiziyo yanje duge simbe nimba bayitanguki sindana izi n'izina bayita NDAHA TV vraiment narabe nabijya bintu yakozeko je mfise numero za Isaac mfise numero za Jojo mfise numero za Mutima mfise numero za ntuze za uyu amisi nta stati yabo bigeze bavuga ngo NDAHA TV thank you boss yigeze biposting none gute udashora vraiment aho nta bwenge ukoresha nimba yari yashatse gupromoting ntuze ya yiwe aho niyumva ko hari ikintu kimwe hajya ni nkuko utora amahera ugatamuruza akagenda ntenda kudanganya uvuga ajya amahera yiwe yaratakaye ajya amahera yiwe vraiment nimba kuyonzira narimvuze ariyo yari yashatse kwiyumviramo ajya aratakaye mama make ni kwa kuntu ushobora kugira ngo uhereze umuntu ariko ukaba wabahaye ushatse uvuga ko wako yahaye intashima muri make sinashima ahubwo yoba yabahaye gusa nkuko yoba yarabonye ivyo bakoze mu misi magahugira nimba yabivuze yatanze ngo ashaka TV adugire ku izina ry'abantu kwajya amazina yego vraiment barubatse amazina mugabo vraiment igenzira yakoresheje hajya kubise swata kabisa hajya ni moba akajya bakama mubwira naka ndamubwira ati felicitation vraiment kuri felicitation kuri swata ijya ni swata sérieux vraiment guku umriza yari gufuma tora aha muri quartier hari abana benshi bafise impano yari gufuma tora abana bazi gukina ntiyo bamenya ngo bazi gukina agahamagaza ati ariko kubivuga nkaho menga abantu yahaye agashimwe ntibari bagakwiriye kubivuga nkaho menga yahaye agashimwe ushobora kumuha agashimwe ku miliyoni ari kuri valeur ya 80 million ari mu kazi akora aho ugiye guterura abana bibereye ngaho bafise impano bariko barakora baduge nabo hama ngo agushimire ugacumusha miliyoni umwe ari mu 80 million abangahe hama ngo agushimire bazi gukina bafise impano nka wewe wari ukeneye n'ibihumbi jana kugira ifilime zitandukanye zikine zikundwe nabandi bakavuga ati kunuko werekanye impano ufise aho sawa bakavuga ati hari umugwi kanaka bateguye ikiniki abantu naba bakafumaza kuraba ivyo bintu mbe n'umugwi wahe wabikoze bagaca baraba kwiyo NDAHA TV ikaduganya amavyuzi nimba ari yashaka muga nimba ari yashaka sinzi vision afise hari gihe usanga ndiko ndiyumvira atariyo muga nimba ariyo yari gufuma tuma abantu ati abafite impano ni muze dukora umuti kandi ndazi bari kuwukora ndakurahiriye hamwe nawe acaronkamo n'abakozi akoresha mwabo nyene yahamagaje mwaka message kakaba karamushikiriye umubosi wa NDAHA TV ubahewe yewe ndagushimiye kuba biga biratwankoraje bidutuma natwe twifuza gukora kugira ngo turabe yuko ejo natwe tworonka agashimwe kubera ko tugakwiriye yes megaza gushikira bigenze kurya nimba kagushikira gute arakwiyumvamo urumugenzi wiwe cyangwa murafiki wiwe sindabizi cyo muraganira keshi aravuga ati ujya ndagikoze ku nabajya ndibaza niko byari biri kuko yahaye abagenzi nikirafiki yego akoze ikintu cyo mu muryango ikimenya yego kabisa yego wabimenye gute ko wakoze ikintu cyo kimenya ntabyo namenye muguri kurabiraba niko biri ntabyo nzi kuko nta jensi tamutse cyane kuravyemera muganga nka FANNY RAVENE uyu mwaka yarakoze vraiment
mugari aho tutavyumvikana nabona naho yajya nasiguye kare urumva sindabitse kano kanya abantu bashobora kuvuga bati ni kuna ko wagiye mu ihuriro ni bifu ni biki ubafite bifu ufise nababwiye kuri Yomba TV magaze neza vraiment nakura twangu tudogo na shukuru na furahi niko sawa. Yomba tuja musozera ikiganiro cacu iyo uri kuraraba Ismael Gasore wa kera na Ismael Gasore uyu munsi ubabona gute? Ismael Gasore wa kera n'uno munsi navuga ko Ismael Gasore kuvyukuri ari yarahinduye imikorere yiwe ubu hari indi mikorere ariko ari baza ko cyane ngo bubona yarateye imbere cyangwa vyaragabanitse ivyo nko muno mwanya ntituramenya kuko namukurikirana n'abandi wabivuze rero uragerageza gukompara ukaraba hita umuntu yarafise ukaraba naho ageze uyu munsi ukavuga ati wow ubu biriko bigena neza byariyongere cyangwa harakanu kapungutse ubone yokora akagira uku ntubu mugabo ntirumveko Jesse ndi mugabo ntirumveko nivyo niko ndaja ko ngomba kuvuga dufate nko burabona ariko aribaza cyane sinzi harafise televiziyo amazi imisa akorera ko ibiganiro biri ntuze harafise n'inde karakira akiniye nko ku televiziyo zine urumva bicaye mutesha umwanya wo gukora ivyiwiwe urumva nko muno mwanya kugira umenye umusaruro amenye ati nungukira cyo mahara mbere ntarabitora na wene ntaritahura muri make niko iyo nyishu nayiguha muri Yomba TV murafise agakobwa gashasha mwa muri ko muradutegurira ndavuga filme kubera ko mazi imisi mbona ko amakomedi filme nka season mbona arizo azo abantu baharaye gukina muri iyi mesi ego irahari vuba ashaharaja kuyindi sinema shasha naho ndumuya ntirahera igomba ihere igomba ishike finale ko finale ni duze turi kuri DC Pastor Manyanga finale ni witi turi kuri seti urumva hariho nshasha ari gombize bashayoye ntaco mvuze reka bazovyirabi kano kanya umukinyi wa filme wo kwifuza gukorana nawe muri kino gihugu cy'u Burundi yobana umukinyi wa filme nifuza gukorana nawe uwari wese je nta kibazo kuko je mba ndi mu kazi Ego. Yomba urasa neza uraberewe waravyibushe nukuri ndashimiye Imana ndakubonye uri uwundi muntu Imana ihabwe cyo. Amina. Nizere yuko kwa Mungu daseba gusenga. Yo iya mbere. Kandi nizere ko wahevye gukunda abakobwa. Narigeze nkubwira ko ndabakunda. Ucimura bakunda naje wambwiye gute kare. None ndagukunda basi kikiriso. Reka tugushimire karagaciyemwo kugira ngo dutwenge reka ndagusaba ugira akajambo utubwirira abantu bariko baradukurikirana kuri Sandi Moja TV n'abakunzi ba Yomba TV. Ego ikintu kimwe nababwira nabwira ati mubandanye midutera intege turi abana b'u Burundi turi abanyu turi ba petit frère banyu turi ba grand frère banyu bivanye n'umuntu wari wese ahari kandi turabakunda turabitaho mushigikira ibikorwa byacu turimo kuko umwe wese abafise indoto yiwe ego hama nivyo vreme ibintu ndibaza nivyo muri make wakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye tukaganira nabo wakoze kunyakira Imana guhumugisha kandi kwagurira imbago muri byose wana je namahimbagwa cyane gose nawe urabizi kuko ndaguhimbaga uri kuririmbira ngo yarabikoze suko watatse cyane samasengesho meshi wankunyanza aratabara Haleluya ndafashije ndabashimiye abantu mwese mwafasha kanya mukaraba kino kiganiro mugende kuri Yomba TV mwakurikirane bafise umuyaya bakagira na pastor w'amanyanga ni sezo ariko barakina murashobora kuja kuyiraba mugakurikirana ibikorwa byabo kubera ko twese kugira ngo tube babiri twatanguye turi umwe tuba babiri batatu turaduga turagira kure cyane kandi turi kumwe twese birashoboka mugiraho muba mubawe Imana ibaho mugisha turabakunda cyane ciao